Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yesu yaciriye ishengero uyu mugani ati: ubwami bw'ijuru busa n'umwami yariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Araheza arungika abasuku biwe guhamagara abatumire ngo baze mu bugeni, nabo baranka kuza. Asubira gutuma abandi basuku ngo babwire nyabatumire bati: naringanije inzimano, ibimasa n'ibindi bitungwa nabaze, byose vyatunganye, nimuze rero mu bugeni. Ariko bo baraba utwininga barigira. Urugiye kwirabira itongo, urugiye kwidandariza, abandi nabo barengera kuri ba basuku barabakubita barabica. Nyamwami ngo avyumve arashavura, arungika ingabo ziwe guhonya bano bicanyi no guturira igisagara cabo. Abwira rero abasuku biwe ati: ivy'ubugeni biri mu buryo, ariko abari batumiwe ntibari babikwiye. Gende rero mu mahwane y'inzira, mubwire abo mubona bose baze mu bugeni. Nyabasuku baca bihereza amayira, bakoranya abo bahasanze bose, ababi n'abeza. Ingoro y'ubugeni iruzura. Umwami rero arinjira kuraba abazimanwa, niko kurabukwa uwambaye ivyambagwa utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni. Amubwira ati: bega mugenzi, winjiye ngahute utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni? Uno nawe aranuma. Nyamwami abwira abasuku biwe ati: ni mumuboha amaboko n'amaguru, mumute hanze mu mwijima, iyo aja kurira akomanya amenyo. Kukabankako hahamagagwa benshi, hagashimwa bake. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Mu gisomwa ca mbere turumvise buhanuzi buryoshe gose muri ubuhanuzi bwa Ezekiel mu kigabane ca 36. Ubuhanuzi rero bw'icifuzo c'Imana. Icifuzo c'Imana. Umuntu yumvise ingene muri iyo minsi hitiye hagumye haza ubuhanuzi bukaze, ubuhanuzi buserura umubabaro w'Imana, Imana ifise mu kubona igihugu cayo ingene cikwegeye amahano menshi, mu guta isezerano kikagenda kure yayo. Imana ukumva kwibabaye gatuma amajambo akaze ku gihugu cayo, ikayatuma no ku barongozi b'igihugu cayo, abo twumvise jo Umukama yita abungere b'igihugu ciwe. Inyuma y'ivyo byose umuntu ashobora kwibaza ati: none Umukama ashaka iki? Ashakira iki igihugu ciwe? Niki rero twumvise, kandi icyo ashaka gihuye na kimwe duhora tuvuga muri dawe wa twese. Kimwe nyene duherako ngo dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rininahazwe. Tugaca dukurikiza ko tuti: ubwami bwawe nibuze. Ubwami bw'Imana buzi wacu igihe vy'ukuri Imana ininahajwe, ininahazwa muri umwe, ariko kandi ikaninahazwa mu gihugu, mu migwi y'ubuzima, mu migwi y'ubutumwa hose, ukumva ko abantu batwawe n'umwitwarariko wuko Imana yo ninahazwa muri bo. Que ton nom soit sanctifié. Kumbure mu gifaransa umuntu agombye guca bishira mu kirundi yo kwibaza ati no gutagatifuza izina ry'Imana, ariko niko kuninahaza Imana. Mugabo twumvise rero ingene ngo Imana igiye kwisubiza ininahazwa ryayo mu gihugu cayo
mbere ngo no mu makungu, kuko igihugu cyayo mu guta isezerano kikagenda gucikira ibigirwamana byo mu bindi bihugu by'abapagani, cyatumye Imana itabikironka ingene yimenyesha abapagani. Kuko mwitogwa rya mbere ry'Isirayeli suko menga Imana yagikunze nkuko cyo bari igihugu gitangaje yakundwakaje gusumba ibindi. Ni mission. Tugere Kristo. Hariho abantu mushobora kubona umenga mwarakundwakajwe n'ubuzima, ubuzima bwarabakundiye. Ntimuze muvyitirira ubuhinga bwanyu, muraca bugufi, ahubwo muvyumvemwo mission, ubutumwa. Hariho abantu murambona nciye aho hanze, pati turakuzi, tunungikira amavideo y'ijambo ry'Imana ryoshe, bakibaza ngo ndavyumvamwo amashugwe, ariko mba ndavyumvamwo responsibility ikomeye, mission. Igihe cyose uzobona ubuzima bugucishije imbere, hera mbere no ku bintu bisanzwe, no kuburamutse, ukumva uramutse ufise n'utugara, wibuke yuko hari ikintu cy'umugambi w'Imana igufise ko kubwawe no kubw'abandi benshi, kuko ubuzima bwawe bufatanye n'ubw'abandi benshi. Isirayeli Imana yarayitoye kugira ngo igire commission yo gushobora guhamagara ibindi bihugu. Waratowe, naratowe mwibatisimo, umunsi uri izina Imana iranshira ku ikiganza cyayo mu mwana wa Yesu Kristo, igira iti uyu munsi ndakugize kumwe na Yesu Kristo, samuragwa w'ivyiza by'ubwami bw'Imana. Iryo teka duhora turizirikana kenshi. Murambona abantu twitwararika guhimbaza ama anniversaire y'igihe twava mu nda y'abavyeyi bacu tukavuka. Iryo ni rito cyane. Wiyumvira umunsi Imana ibwira ijuru n'isi biti Alex, uyu munsi ntukiri mwene naka na naka, uyu munsi ubaye mwene data, mwana na mutima mweranda. Umunsi Eliana Imana yagira iti unukiri mwene naka na naka, uri mwene data, mwana na mutima mweranda. Niteka rikomeye gose, ariko ririmwo ubutumwa, ririmwo mission. Ririmwo mission ikomeye. Isirayeli rero mu gutakaza isezerano ikava mu rukundo rw'Imana, hari ugasanga yo yagiye gucikira iby'abapagani, ahubwo ari abapagani bari gucikira iby'Isirayeli bagahura n'Imana, yasanze iri kwirahumanya izina ry'Imana, ikirasanzara. Abayo barasanzara, batwagwa kw'imbohe, igihugu kirasanzara, ingoro y'Imana irasambugwa, ibintu byose wamenga bibibutsa ubuninahazwa bw'Imana iwabo birasanzara. Imana isa nk'ibabwiye iti ko mundakisha kunta mukantera akagere mugacikira abapagani, ngiye kubarindira mu bapagani babatwaze umukazo, bibacyorore mubone ko ataco mwocikira mu bapagani. N'abakristu hari igihe umenga turacambigwa kubaho nk'uko umenga abapagani babayeho. Ugasanga uriko urasubira inyuma, ugasanga wahumanije izina ry'Imana utabizi. Igihe cyose cambigwa kubaho ntaciyumva nk'umuntu yagizwe umusheri w'uyu muhungu twumvise. Mwumvise uyu mugani Yesu aciye, ubwami bw'ijuru ngo busa n'umwami yariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe.
uwo mwami ni Imana, uwo muhungu wiwe ni Yesu. Umugeni ntibamuvuze, kubera iki batamuvuze? Kuko ni jewe, ni wewe, ni wewe, ni twese. Ugasanga ntukibaho mu isezerano y'ibatisimu aho Imana yakurehereza umuhungu wayo kugira ngo mucudike kubw'uyo muhungu wayo Yesu Kristo. Niwe atwinjiza mu bucuti n'Imana. Murazi yuko umugore mukobwa yavuye iwabo akubakana n'umuhungu, yinjira mu muryango w'umuhungu. Suko none bimeze? Niko na twebwe igihe cyose twemeye gucudika na Yesu Kristo, umutima wacu ukabaho ucikira Yesu, urondera Yesu, ukorera Yesu, urondera kugumana na Yesu, niko dusanga turiko turatagatifuza izina ry'Imana. Uwo muryango mushasha wa Data, Mwana na Mutima Mweranda twinjijwemo na Yesu Kristo. Imana none igiye kwisubiza ininahazwa ryayo gute? Twavyumvise, reka tubisubiremo gatonya. Nico rero Imana ishaka. Twumvise y'amajambo y'ubukazi yose, mbere Imana ikareka amagume ateye ubwoba kabacako, bakibaza ko igihugu cyabo gifuditse no kwikarata y'isi. Niho Imana yariko irategura ibintu bikomeye. Tugire Kristo. Ubu n'uburyo ijambo ry'Imana budufasha kwama twumva yuko ivyo dushobora gucamo vyose vy'ivyago. Murabona nibi vyose ducamo muri iki gihugu cyacu, ibi vyose byibura ry'ibitoro, ibura ry'amatara n'amazi, nimubirabire gusa muri ibi nyene biba duca dushoka turabiramwo les causes directes. Mugabo umuntu akarondeza nivyo, akumva mu ruhara rw'umuntu, akumva mu ruhara rw'abana bariya, ariko ubwo urarondeza kumva naho Imana iri kwiratubwiriramo, Imana iri kwiraduherekezamo. Niko hari abashaka kubibaza ngo nibihano vy'Imana gusa, ariko hari ikintu Imana iri kwirategura muri bibiri ko biraba nk'igihugu, mu biriko biraba nk'umugwi w'ubutumwa, mu biriko biraba nk'umubano canke communauté religieuse yanyu. Urumva Imana iri kwirashaka gukora gujane nayo, nico gikorwa c'ubuhanuzi, kurondera ubuhanuzi bw'Imana mukuri mu biriko biraba kuri wewe no ku buzima bwawe n'ivyago. Igihe tumenye kurondeza kumva Imana ishaka, nubwo two kwisanga muri ivyo vyago umenga tubifisemo n'uruhara rubi, iyo twemeye gucyorogwa n'umukama Imana, umukama Imana arisubiza ininahazwa giwe muri twebwe. Kandi burya nta kintu kiryoshe kigaragaza mbere inahazwa ry'Imana nk'abantu bagarutse bakagabana umutima mushasha. Mwumvise ingene mukama agira ati kugira ngo nininahaze nukubaha umutima mushasha, nkabakura nk'umutima w'agatimatare w'abantu b'abatimbayi bashobora no gukora ibibi bitwaje Imana. Agashobora kuza ngaha muri isengero afise mission mbi kuwundi canke kuri patiri. Aha mwese mwaje yuko ndiko ndabaraba mwese ndabona yuko umenga muri midi moins 5 ari abantu bagize midi moins 5 mugabo bari ngibindi mission. Nawe mvuze, nawe neretswe ntimugire ubwoba, ariko ndazi nk'abanyumviriza ku radio bose ntimwibaze wese ko banyumvirizanye umutima. Ivyo ndabizi. Ikimyamenya nuko hari uza wumva vyiyatse agatukana agacandika commentaire yo gutukana ari yaza. Mugabe ivyo vyose iyo umenye kumviriza umukama araguha ubuhanuzi bwiza kuri ivyo vyose. Buhanuzi ntituburindire gusa muri bajya bavuga ngo hagiye kubibi, wagiye kubibi. Oya, kumva aho Imana iciye n'iki sizivuze, n'ikiri kwiravuga mu biriko biraba, irafise nayo ikiri kwirabivugiramo. Turi kumwe? Nituze turahera gusa ku bintu apparent by'ivyo tubona,
canke gusigura ibintu gusa kungene bisigurika mu bwenge bw'abantu, kurondeza mbe Mukama uri kutubwira iki. Gushobora kwakira rero nibihe bigoye dushobora kuba tuko turacamwo, nibihe biriko birategura kuzana umuzirikanyi mushasha n'umutima mushasha, nk'igihugu, nk'umugwi w'abantu, nk'umuntu umwe kwiwe, gusubira muri ubu bucuti kumwe n'uyu muhungu w'uyu mwami, gusubira muri noso hamwe nawe, gusubira kunagura isezerano. Ikindi Imana yavuze nagomba gusozera ko cyahizo kwininahaza ni iki kintu cyuko rero ngo izotwegeraniriza hamwe, ngo izohamagara igihugu cyayo iyo cyasanzariye. Esingene vyo ninahaza Imana abana bariya bose basanzaye ukumva bagarutse, ukumva nko mu gihugu ko turi nko muri politike imwe yo gutezanya imbere, yo kugiranira neza, aho duta umwanya turuhisha ubwenge n'imitsi, tugakwega ingwara n'ayandi mabi menshi, dutegana imyereka, dukorera mu mwijima wo kwicana no kugiranira nabi. Ukumva ahubwo za nguvu zose, za ngabirano zose bari barahawe zarahindukiye, kubera ko baronse umutima mushasha, kubera yuko bacyorowe, bakegeranira hamwe mu kumva yuko basangiye gupfa no gukira. Ivyo vyo ninahaza Imana gose gusumbya. Hakushobora gusanga umwe wese ahari yiyiturira ukuri, ariko agwanya mugenzi we, ariko arondera kwica mugenzi we, ariko arondera gutega imitego mugenzi we, ariko agondera gutera ingorane mugenzi we. Ivyo n'ibintu nahaza Imana. Ntibaze ko ibinahaza Imana ubwa mbere ko ari ukubaka ibintu uyu munsi. Nivyo ni vyiza kuba aba miliyardere twese, kuba aba boss tumenyane, nivyo ari bibi. Mugabo Imana itaraguha umutima mushasha ngo wegerane n'abandi kubgayo, kuko wacyorowe cya kintu cy'ubwishime, wacyorowe cya kintu kigutuma umenga ubera ingorane mugenzi wawe, naho wo kubaka ibindi byose hari ahantu butarashika, hari ahantu butarasokorokamwo irinahazwa ry'Imana. Nico gituma iyo turiko turasaba muri ekleziya hari ikintu gikomeye dusaba: ubumwe bw'abemera. Ubumwe bw'abemera atari ubumwe bw'abaporoti n'abakatolika, amadini ya poroti yose n'abakatolika, oya, abemera bose bakumva ko basangiye umutima w'Imana. Tukava muri bwa bumwe umenga bwaheze mu mpapuro, tukaba mu bumwe ego bw'abahiganwa kugiriranira neza. Gushobora kurara ku gitanda ciwe agapanga imigambi yuko yogira ati mbe bashane nakano musurpre na gute muri mu kumugirira neza gutya. Ni benshi bariyumvira gutyo, barota gutyo. Ico kira ni nahaza Imana gose, kire nahaza Imana mu bumwe bw'abantu ngo bacyorowe ibigirwamana. Bya bigirwamana tugere Kristo, bya bigirwamana muzi bibuza igihugu cyacu, imigwi yacu, ubuzima bwacu guhaguruka ngo bucike irinahazwa ry'Imana. Bya bigirwamana by'amoko, bya bigirwamana by'imigambi, bya bigirwamana by'amatungo, bya bigirwamana by'amatongo. Ibi nyene mwumvise aba bantu bitwaje kugira ngo banke ubutumire bw'uyu senaka ariko aringaniza ubugeni bw'umuhungu wiwe, ngo bagize iki? Mwavyumvise? Umwe agira ati wagiye kwirabira itongo. Murazi ingene itongo rimwe rimwe kuri batari bake ricika ikigirwamana.
narigeze kuja gufasha hano mu muryango abantu bariko baragabura amatongo, bataruko nagiye kubapimira, mugabo ngomba kubaha umutima wo kumva ko bategerezwa kurengera utuberebetwe bafise, bakumva amaraso basangiye. Mugabo ukabona yuko hagira igihe umwe bikamunanira kumva amaraso ya mugenzi we kubera itongo, rya tongo nyene rizomuzika, azosiga ngaho rikamuzika, akabazwa ingene muri ryo yakunze mwene wabo, yagiriye neza mwene wabo. Undi nawe ngiye mu rudandazwa, ivyashara, pesa, mbongo, amafaranga. Si mabi, murazi ko natwe tuyakenera. Na Yesu yari afise umuntu ayamurabira yitwa Yuda. Ariko igihe cyose ivyo vyiza byose Imana yaduhaye tubihezemo, tukagomba kubirutisha Imana, tukagomba kubirutisha isezerano twunze n'Imana, bihinduka ikigirwamana, bigaca bicika ibidutuma tujyana dutera akagera Imana, igihugu kigasanzara, imitima igasanzara, bigasaba yuko umukama asubira kuduha umutima mushasha. Ni wewe, ni jewe, ni twebwe twese mu kwama tuzi imbere ya altari y'umukama dutegerezwa kugumiriza iki gihugu cyacu, ubuzima bwacu, ubu butumwa dusangira ku nsamirizi, iryo ninahazwa ry'Imana. Hari n'igihe no ngaha marambona nk'abantu bari mu butumwa bumwe nyene kazobona bariko bararyana, bapfa ibintu mu butumwa, uti mwatakaje ninahazwa ry'Imana. Ntimucumva umutima, genda musaba umukama asubira bahe umutima wiwe, abacyorore ico kintu ugabiriza ko wumva umenga nico gikomeye, ntubone Imana, ntubone mwene wanyu. Igihe cyose hari ibintu dushingira ko bikagutuma utumva mwene wanyu, utabona Imana, biratanguye gucika ikintu kimeze nk'ikigwamana, naho coba ari ikintu gikorera mu vy'Imana directement. Ntituvyibagire rero, iki nahaza Imana n'uwo mutima rero ucyoroye, udashingira ku muntu, udashingira ku bintu, ariko ubwa mbere ushingira ku kiroranye imbere y'Imana. Umukama bidufashe kugira ngo natwe mu rugendo rw'ubuzima bwacu twame tugenda tugana iyo ntumbero yo gukomeza ubwo bucuti twitavye, nako ubwo butumire twitavye bwa data bwo kucudika nawe muri Yesu Kristo, bikadutuma tuza turiyambura twicyorora ibintu byose womenga bigomba kutwiyemeza ko, bigomba kutwemeza ko ari byo buzima bwacu, ariko biriko biradutuma dutera akagera Imana n'isezerano yayo. Gutyo urugendo rw'ubuzima bwacu ruze rurarangukira umunsi ku wundi muri iyo ntumbero yo kugumana umutima w'Imana muri twebwe, ngo twubake koko ubwami bw'Imana iwacu. Amen.